Hello, bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizera ko bimeze neza, haba ari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze. Kuri micro muri kumwe na Benishu, kuri kamera turi kumwe na Pasiplo, turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki, aho namanda bazanira abatumire batandukanye, aho twamo turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubu munsi rero ndi kumwe n'umusore mwiza cyane, afite ubwanwa bwinshi, yambaye neza kuva ku kirato gushika ku nkofero, nukuri araberewe cyane, sida gaseseshwa rumuri. Rero umunsi za kurabira hamwe ibijanye n'amahitamo abahungu bagira iyo bagomba kugira mariage. Hari ibintu byinshi dukunze kugenda tubona iyo umuhungu agomba kugira mariage ugasanga atwaye umukobwa yavyari iwabo, mu kibano baramukritika, atwaye umukobwa yavyari iwabo, uwo muhungu ntiyubashe kubera yari yabuze abandi, ugasanga hari utujambo twinshi tugiye dutandukanye. Umunsi rero nahisemo kuganira n'umuhungu kugira ngo tumenye mbega iyo muko mwumva ayo majambo muvyakira gute. Mbega guhitamwo umukobwa yavyariye iwabo akagenda kubaka asanzwe yarafise umwana no kubakana n'undi mukobwa ataravyara akiri iwabo ameze uko atamwana afise, uwogira amahitamo meza n'uwagize amahitamo aya, n'uba atwaye wa mukobwa bita umufiyemere canke n'uba atwaye umukobwa nyene asanzwe ari umukobwa ariko atamwana aravyara. Nivyo cyo kurabira hamwe rero, ariko imbere ko twinjira mu kiganiro urafise nawe ngene ubibona gaha mu kibani wanyu, urafise amakomentari uhora wumva bavuga iyo umukobwa agiye kubaka vyagenze uko canke ari umuhungu atwaye umukobwa yavyari iwabo, turashaka kubidusangiza muri commentaire kugira ngo bifashe abantu benshi bagiye batandukanye. Imbere ko rero twinjira mu kiganiro, reka ndamusabe yidondera abakunzi bacu ba Roy TV bamenya ati mbega umuntu reka avuga ivyo bintu ninde, mbega umuntu reka atangiza ubuhanuro ninde, muri make tuyage tuzinanye. Ndakwakiriye muri Roy TV. Ego murakoze cyane. Amazina yawe kwitande? Amazina nyakuri nitwa Nkurunziza Emmanuel. Mugabo hari akandi kazina bahita Osondro. Nkurunziza Emmanuel batazira Osondro. Emmanuel Osondro asanzwe abahehe, asanzwe akora iki, umwidondoro ukiye? Muri make dusanzwe tuba mu Kamenge, quartier kazi kamisi yose dusanzwe dukora, abakinyi b'amareresi. Muri abakinyi b'amareresi, mbega Osondro yarize, mbega Osondro yavukiye hehe, umwidondoro ukwiye neza na neza kugira ngo abakunzi bashobora kwadukurikira, abo baguhera kutaramera ubwanwa bufise ubwanwa bwinshi bamenya ati yo kumbe ni Osondro nzi asigaye asa kujya bisiga afise ubwanwa, bakumenye bihagije ni Osondro yavukiye hehe, akurira hehe, igahe. Murakoze cyane. Navukiye Ngozi, ntara ya Ngozi. Hama nubwo nashaka kwinjira no mu gym bwana naje mu muto cyane, imyaka mike gose baho ndawukuriramo. Hama byo gukora nakora bitandukanye. Sanze adresse ni byo by'amareresi ariko hari n'ibindi bintu bisanzwe ndakora by'impande bitandukanye. Kugira ngo umuntu ashobore kwibeshaho aronka agafuka abantu, hari utundi usanzwe ukora? Hari utundi usanzwe ukora? Tugushimiye cyane Osondro. Navuze ko mu kiganiro tugitangura ni nawe uvuze kwiki, aho rero no musiza kurabira hamwe ibijanye n'amajambo menshi agiye atandukanye abantu bagenda bavuga iyo umuhungu hageze kwagira mariage, ariko hagera kwagira amahitamo ugasanga kuri mariage commentaire ujya muhungu atwe umukobwa yavyari iwabo, ugasanga umukobwa akavuganye yarashobotse byarinze bishika akavyari iwabo. Uno munsi ku ruhande rwanyu abahungu mu kugira amahitamo, guhitamo umukobwa yavyara kiri iwabo bamwe bita female no gutwara umukobwa kiri iwabo ataravyara, ni hehe ku ruhande rwanyu bigize mu mahitamo meza? Kuko mu bisanzwe ko bitabuze umutima w'umuntu ukomeze kugira ushobore gushishoza uvuga ati mbitemo uyu ariko ukoresheje amaso baraba. Sinovuga ngo umukobwa yavyari iwabo ngo ndamushira mu nzu cyane ngo utavyari iwabo ngo ndamushira mu nzu, bose barakenewe. Gikuru nuko ushaka umutwara akabaza ibijanye n'urugo, akaba yovyarajya mu rugo umukobwa muzagira vyari urugo atavyara kuko si bavyara havyara Imana. Mugira atavyaye mu bantu ko nyine mugabo suvuga ngo umugore n'umukobwa yavyari iwabo ndamushira mu nzu, ahubwo mbere afise n'amahirwe menshi kuko urumva biragaragara ko yavyaye. Hagi vyera byose samata kandi ubwo atari amata ariko bashaka kwibaza tukavuga ati ko uyu turabona aravyaye kiretse ari bizini geso bafise mugabo neshika mu Rwanda nazovyara. Mugabo ujya nawe umva abaravyara umufise ubwoba ufatise sovyara nazovyara ko mongo ukuntu bimeze. Mu myaka yahera nuko amashengero agwiriye bagiye barabakosora, abakobwa barafise ingeso canke abahungu yo gutwara n'abanje gupimana arabe ko umukobwa vyara
cyangwa umuhungu akomeye kenshi rero umva amashingiro yaraje bacavuga ati ibyo nibyo baye mbere ko babashingira canke babahezagira babanza kumenya ko udafise inda iyo ufise inda ndamusengera so urumva rero byaciye bigabanuka ubu rero amahirwe ahari urose wavyaye utavyaye byose uzobimenye mbere ko n'Imana kandi gapangura ku ruhande rw'iwawe wovuga yuko kuvyara ukiri wanyu babirya twita aba female yoba ari karite canke yoba ari defo ku ruhande rwawe Sandro uvyakira gute muri make ikibazo ko numva nocishura si defo kuko mu busanzwe yakuze atabifise muri mind kuko hari ikintu ukora uvuga ati jewe kuva mu buto bwanje nakuze numva muko nzovyarira si byaba yapatse gabo vyashitse agatwara inda akayitwarira iwabo nyatsita ni nkuko ushobora no kuba umwe mutwara no mu nzu ntavyara numva nawe si wese yaba yabipanze nanjye nyatsita bisanzwe rero nitwafata ngo amagorwa yose cyane wavyari iwabo democratique konono si nawe yateguye nyaksidi bayamushije ko mu nyuma arasubira akaba muzima kandi akabona ko ikosa yakoze dushaka kubisubiramo tukiri ngaho nyene ndabona uracana umusore akiri muto ejo canke ejo ushobora kuzokenera uwo muzobana ugasanga warashimye umukobwa ariko ntabwo uzi ko yavyariye iwabo muriko muraganira arakukijura akubwira ati Sandro nukuri ndashaka ko twubakana Sandro ufise umwana uriteguye kurera abo tuzovyarana hamwe n'urya wundi ufise ku ruhande wo ku ruhande rwawe nka Sandro vyakira gute kuvuga muri ivyo mbariye ni ibintu bibiri swati iyo mwicaranye ifa ko muvuga ukuri ngo murafise akantu ko kuvuga turekana ibikire azobimenyera imbere niyo abimenyera imbere nawe bizovyara indi image ni byiza ko mu kiganiro muganira mwungurukiraniye kugira ngo neza yinjire mu vyatsi none yarambwiye ko yavyaye je ndamukunda ikibazo kiriye kibintu koza kumbara n'amushize neza aho urumva ko ebana kenshi turakunze kubibona ku majambo menshi agiye atandukanye iyo hasohotse ama invitation iyo hageze ko umukobwa muzobana ugiye kwerekana muri famille bityo bita predot ugasanga bariko baragitika ko baravuga ati no wari uzandi bakubwa ushira mu rugo kumengo yarasaragurika cyane none wowe bimeze gute uramuhisemo nyene ugasanga bariko baragucinege abantu benshi bagiye batandukanye dusubaze ko ari Sandro uwo vyakira gute mw'ico gihe ucubishura gute muri uwo mwanya uco ukora icambere na ubanza kurakara urarakara bivanye n'uko mu famille kwakira cyangwa inshuti abagenzi ababanyi ubusanzwe urumva kumenga birababaje ariko urugo ni babiri urugo nta muntu agisha inama wuti ni wowe muri wowe uvuga ati harageze ko mubaka mbere ko hageze ko mubaka nta n'uwihitiramo kuko niwamitiramo tuzoza kuri umwihitiramo bwaje n'imihitiramo yaba amagorwa yaba vyatuga bimanuka kugeza ku mingenzo birani kugeza ku zubaka so umuryango nawo urafite ibintu byo kuvuga tubushike turamutumikate mbega none ndi muzi naho yakire turahazi aho yabiheruye urahazi umuheruka tumira mu kamere yerekeje mu caramanama none muce muhurira muri Amerika uzocuka umuzima ni ndani yarabihevye canke aracaduma mu sore nitukagaze tubona ivyo umuntu agaragara ko tugume tumubona muri ya image yashusho agera umuntu arahinduka hama inzira nziza so rero mumva ko rugari babiri umuntu muzomara imyaka myinshi mu nzu ujyaga myaka tugeza kwitonda akaba ari wonyine ubwawe wumva ko ari ukeneye apana nta ibishusho by'abantu oya bana mfata ibishusho by'abantu ko nuwiwawe bwite bizobabo byose ko muri babiri wowe muzomage mubyifata icyo bituma rero ngaho atamuntu ufatira ibintu ugereza gufatira ariko ndusiguriye neza uratubwiye ko bakimukigiye ucurakara turakeneye akajambo kamwe wobabwira nko kubemeza yuko atamahita mwandi dushobora kuzogira wamaze kumukunda kandi nabwo ushobora guhindura kugira ngo ariko badukurikirana byo bimeze uko usanga yarishimiye umukobwa ariko ariho bariko baramuremera ngo bigenda gute gutwara umukobwa yavyari iwabo bigenze gute wabuze abandi ntibari ngaho ntibuze gusanga imiryango irakuremereye wabuze ufata n'icureka dukeneye akajambo kamwe babwira kugira ngo nako kazobafashe kuko ikiganiro nawe uvuze kwiki kugira ngo ucuza kubivuga ko gifashe umwe canke babiri bariko baradukurikira nako kajambo wabishura yakoze cyane ndabishimira akajambo novuga gatoya cyane n'inyebuzo nuko noguma ngaruka avuga ngo nta ijisho ry'undi ntibishimira urugero kuvuga ko wewe wahisemo nimba
ari uruzi ruzogutwara nimba uzohira mu ruzogira gute impanuro bazovuga mu neza ati twara kugeza iko na kintu urabizi wabigiye mu bizi cyo gituma ushobora ati ngo none mu mwanya n'ishuri bakwaje mbere ni kuki wahise mwiko nawe twaze ni kuki mwise no kwemaza mbaje kugira ngo umenye amakuru yiwe amakuru wenda yazi naho mpamvu nahise no kumushira mu nzu rero namushize mu nzu sishaka guhindura akora amagambo y'abantu so abantu wese akakurikira kuziganira yuko ibyo cyose twakoze cyangwa cyangwa kugira ngo uze no gushina mu muntu bo ari ibintu bagishina n'ibintu bagishina umugore ushobora kuvuga ati ufasha mbona kubiga burebure unatukwiraniye genda wipime deja wumve ko ari wewe kuri kirato nawe yazindi mupimira uri kumukaho kubikwiye ngo kidashaka kucyambara nubwo kiko kirangira bikuru uganzugerageza kuvuga rero ibyo mu rukundo cyo kubana tuza kumva ko ngo ndagitwaye barangiye defa mugabo ngiye ncumbagize mu birango bakagenda neza muri icyo gihe Sondro aremeye kuzogerageza ibizoshika byose nyuma y'uko abantu bariko baravuga amajambo menshi ku bijanye n'uko batwaye umukobwa asanzwe afise umwana turagarutse ku mwana nawe mbega uwo mwana wowe Sondro kurera umwana utari se akwita papa agusaba minerval umukorera buri kimwe nk'umubyeyi wiwe mbega aho uzobyakira gute kugira ngo ariko batukurikira nabo biyumve ko ingene babikora mukiri ndavuga ngo umwana wundi abisha inkonda mugere umwana wundi abisha inkonda nuko uciye kujya numufata nk'umwana we wabyaye mugabo n'icumuta warinze ukunda nyina n'umwana ukundana ndakuzabanira umwana warinze ukunda rero nyina n'umwana mutware hano usigaye umurere mu bandi uri imfuvyi werera kandi umwana w'igihugu nubwo utomurera abandi bamurera ikiza rero ngo wakunze nyina turana n'umwana w'umurera cyangwa naco bitwaye batwara bose bishize naho ukagira amahitamo ukavuga ati reve ndagukunda cyane ariko nzogutunga nzogufasha buri kimwe nzokwemera gukora inshingano ku bana twabyaranye ariko uwo mwana raba ahandi mushira uze tubane turi babiri n'icyo gihe arimvira ko yabikora kuko umuhanura iki urimvira gukora gutyo abazanye urwango hagati y'umugore n'umugabo kuko deje umugore maze sinaki yayikuye mu masoko kuko deje yamaze kumwereka ko yamwanyije akuvuyemo aho nyine wanashima niko mu rugo byari bitameze neza umugore yagize ukamukundira umwana nje ndazi ko kugenda neza bitunze muri ya mwana kandi umugore n'umugabo bashwana kuzwa n'abana sibari umwana rero n'umugisha n'ikintu gikomeye cyane jewe no hanura no kugira byiza uri nziterwa gutera bose kandi ukabarira bose kuko uvuze ati jewe ndagutwewe n'umwana no gushwanje nazi wagira ubukreye brief mu muryango umugore mbo muzobuza ariko sijana kuko nabiwe wabyaye nazo bakora nabiwe yavyaye mukazi bakurira kugira ko babazi cyangwa uruza n'uruza mu rugo y'ishamira ndahe byiza rero utwara karera atavike no ucusigaza hariya byose bizari tukiri ngaho nyene ikiganiro nawe uvuze kwikimba sico mwo bivuga ko tukiriko turabandanya ikiganiro aho mutwani wacu ko umeze uko ushobora kuri umwana wakuze muri ubwo buryo wisanze mama wawe yagutwaye kubaka undi mugabo cyangwa ugasanga umugore wagiye uzanye undi mwana mbega uko bigendera gute bizaye intambamyi wahuye nazo mu kiganiro turakeneye komantere zanyu kugira ngo mushigikire n'abandi ushobora kuzogenda ko ntibaze bihebure bazokumva ko namwe hari uko byagenze hari n'ukuntu byashoboye tukiri ngaho nyene turagiye ku mwana arakuze yagiye ari imfura bagize mariage uwo mwana niwe ari imfura ngaho abandi bana bazovuka bazobabwira yuko batavukana bazobabwira ko batavukana uri nk'umuvyeyi mbega uzobarera gute bazogushiramo ko mama w'umwana yamuzanye ahandi byandi umwana avuga ngo ujye tuvukana kuri papa ntituvukana kuri mama mbega hoho nta ntambamyi bishobora gutera muri make mu kindi bavuga ngo ukuri gushirira mu kuyaga je ndibaza umugore n'umugabo babiganiriye bakabihuriza hama abana babyaranye bakabicarika hasi bakababwira ukuri kose uko bitazi rero ikintu cisha abantu nuko abantu batavuga ukuri ariko ukuri niyo nzira yose mu gihe uvuze ukuri je ndibuza ko nta bantu bimwe nkabo kuko abana deje bakura biyumva mu by'amana kuko bagira turi n'umwana wa ndoke muri wanje mama wanje mugabo gishinzwe kwa wiwe ariko ni mama rero mukuru mu biziko mwese tubakunda kandi tubakunda mutima yacu abahunga turanabimva umwana ni yakura yumva ko simva ko ari mpamvu n'umuntu tuma timva ko
tukiri ngaho nyene bikiga gushikira umwana w'umuhungu ukamenga bigomba bitera intambamyi mu bijyanye no kuzotorana amatongo umwana agakura babaye akavuga ati ese iyo nanjye nari gukura mfise papa kubera iki ugenzi ukagenda gukurira mu wundi muryango osondro uri umuvyeyi byashitse ku ruhande rw'iwawe uvyaye kandi abana b'abahungu basanze uwo muhungu umugore wawe yajanye ari ngaho hageze kubagaburira imitungo bimwe twumva abavyeyi baheje imitungo abana babo eske uwo mwana uzomuha cyangwa uzomukuramwo ko nta ngorane zishobora kuzotera turashaka nawe nyine guha umuco ku ruhande rwawe umuco natanga kuri ico ni mu gihe umuntu ashize umutima ku maronko deja wamaze gukura uzi ko so wawe yapfuye urezwe n'uwundi papa bwamamara hari ntiyapfuye ahubwo nta n'uwazi umwana w'ishusho twabita umwana w'ishusho mu busanzwe rero ukuze ubizi uko ushobora n'igiti ukuvuga muri we kuzopambana uko bigenda kose wowe uzubaha maze gushiramo kizenzo bantu kuvuga yaba byiza canke bibi tuzozo byakira kuba umupapa atagoye n'akantu na gatoya tuza kuri bamo kandi zabyakira niko nturi gushwana papa wawe yabyara mugabo muri uwo mwanya naho ucisha amarura nk'umuvyeyi mama we yamuvyaye nuko yogerageza akamwegeza cane ujya mu papa kugira ashobora kumwiyumvamo cane kandi hagacaba ikiganiro anti umugore n'umugabo kugira mwumvishe neza ko uyu mwana ni imfuvyi igihe rero uzohereza abandi sinzi ngo uzobahereza ibingana ariko nawe ntazobona gacya kugira ngo wa mutima yakuranye na bagenzi we ntuhinduke kugira kuma bimva kuko ibintu birahinduka kugira mu mwana ushaka kumuraka kugeramo umugisha ikintu cyose uragitunga ukagifata neza n'ubuzi cyose bwamweje nije ndukana ko nasigura turakuze kubibona ahantu hose hagiye hatandukanye ugasanga uwo mwana mu gihe avutse ari umuhungu benshi barababaye ko ari baza azotwara itongo hehe bizogenda gute ukamenga uwo mwana aje kuba intambara mu muryango muri icyo gihe agakura bamuhama babana bavukana mugabo agavukana kuri mama wiwe atavukana kuri papa wiwe bagakura bamwanka nabo nyene ubwabo bakicara bakavuga ati yaje guteza ambuteyage mbega papa afise amaparisera atatu canke ane ubu ntaco hava tugoye n'igihe papa wabo bataragera kubagaburira amaparisera bagakura bamwanka mbere bakamuhama bakifuza no kumwica kugira ngo abaviremo mbega uwo mwana iyo bariko araba muri ivyo bibazo bimeze nk'ivyavuye ku muvyeyi agiye kurongorwa asanzwe yari afise umwana uwo mwana bamugiriye aho inama bitwara mu gute iruhande rwawe mvomana mu inama nogira uwo mwana yaba umukobwa cyangwa umuhungu bivana n'uwo ari we ikintu cya mbere ategereza kwishiramo no kwicambira ashima imana ko ari natagutaye kuba mama atagutaye akakwiyegereza akakurera unaca afise kwizigirira ikibuza ko n'ibintu bizogenda neza icyo turacamuka tuca wiga kwibaka kuko mama yarinze akurera ukabura kuze nyakuta iga rero kwibaka gati jewe ico nzi cyo mama kurera nambaye hafi kandi mama ndabona nta buryo afise umugabo we yamutwaye ubugera afise rero ico ufata ko nuko mama yiwanje nkumva kandi kanibaheze kandi atantara yari igihari ahubwo n'upamara kugira ngo mama naho muheshi cyubahiro yari iteka mu kwateka kakurera atigeza kutu ico gituma rero ukakwiye guco ushira amarongo imbere kandi navuze ahubwo ukunda imbere navuga ati ahubwo umuntu yandeze umuntu atantara umukunde dokwisi kugira ngo uzoshobore kubira mu mugisha kuce wigira ngo umuze naragoye nararushe ushaka gushira mu nzigo ushaka gukora amafuti kandi nawe ishaka nawe ntacyo bikiza birica ico se n'ubwenge tukiri ngaho nyene ku bana nabo bashobora kuvuka bakisanga mama wawe yatuzanye umwana uno mushaka ko byitwaramwe nabi bariko baramwanka ko baramufata nabi nkumenga yaje kubabera intambara ntibisanzuye umenga hari ibintu ariko arabatwara afunguye umenga agize amakosa bamwihe minervare umenga n'ingorane ibaye ese abana nabo bahanura iki kugira ngo uwo mwana ntagume afise ibibazo mvaho icyo nahanura abo bana nuko bamenya ko umuvyeyi n'umuvyeyi yaba papa canke mama canke n'umubanyi n'umuvyeyi umuvyeyi se byakubyariza umuvyeyi n'ibyo ashobora kwitaho abantu baciye gushimura abizi arabakura ikaramu arugura ikaye mu gishingo ca papa na mama ariko batari kugurira ikaye n'ingene ico gihe ubuzima butari bumeze neza none ujya ugura ikaramu si umuvyeyi uvuga rero aba ari umuvyeyi wa bose ni kuvuga ko abo bana ico bakora ni kimwe bicare bazi ko umuvyeyi n'umuvyeyi inshuti n'inshuti bamufate nka mwene data mwene wabo bavuga gusa nuko nyene shitani ateramo mwemwe basanga nyene ntibahuza ngaho kugira bahuze nabo nyene nayivuze n'ivyaro nd'abavyeyi barahimiriza bamara kuhimiriza n'abana nabo bakagenda bumva inyota yo kubikunda no kubishaka donc bakumva ko bomwishimira cyane
tugushimiye cyane tukiri ngaho nyene imbere ko turangiza ikiganiro cacu hari akandi kajambo numva noce ndakubaza turi mu gihe ca none aho umwana avutse bamwandikisha bakamwandika mw'ikomine bakandika papa wiwe bakandika na mama wiwe muri ico gihe usanze uwo mukobwa muzovyara so mwana nta hantu na hamwe bigeze bamwandika nta hantu na hamwe bavuga ko afise papa wiwe mbega wewe nka usonda koma washimye mama wiwe bimeze gute ku ruhande rwawe mva kwiteruka mwandikisha umva vyakira gute leta yarabizanye numvise ngo aragira ngo perenkoni umva twobiganira ko na madame nkambwira ati mbo ico mbona simba ko nomyandikako oya uzomurera nkuko norera ipfubyi norera abandi mugabe ico ndagushimira canke ndakwemereye cyo sinomuto cyane ndafata inani zomurera mugabe kumva ko nomyandikako atari wanje kendugire perenkoni cenzo ja mu gishimo cyo kurana Yozefu ariko nimva kumenga uri kuramuhemukira uwo mwemeza gute kuzomurera kandi utamwiyanditseko mugabe zo gusaba minerval canke ikindi kintu cyacu cyose kumuntu arayisi ko yirirwa ushaka kuvyemeye kubera ushaka kwitwara mama we ari we wakunze ejo canke igeje no mushikara mu rugo umwana akazotangura kubura bimwe mu byo yarakeneye umuvyeyi we nka papa wiwe ni cahe cyo tuma ucyandika ku uwo mwana sinshaka kumyandika ko abana nabo nyene abantu barakubera intambara hari igihe wikwege ugasanguzanye ikaramu gashambanye ushaka kuvuga ati je ndamwanditse ko nkuko numva mfite umutima runtu mugabo umwana nawe gatumve yaranyanditse ko umve ni guhera kuri kandi byose byo mugasenyi kumanuka cyose ndiko intambara ico gituma ari kugira wiyorohereza kugira na amasezerano nawe gatugoma tugira na amasezerano utuyandike igihe umwana azoduza ibega ibituga kabiduza amasezerano twandike nawe uzogenda musomera yabona ico neme niki zomufasha ibyo shoboye byose mugabo kumyandika ko nibagire pereko kumva zo kuno nashaka kejo azondengera usange nabi wanje barabuze kubera iki kubera yandengereye abantu baragoye tukiri ngaho nyene kuba biyandika ko nabona kai kazongo wabwirwa sanga umwana uramutoye ngaho kubera washine mama wiwe uramwiyanditse ko ibintu byose bazobisangira nabo abandi bana muzovyarana mbega ho nta kibazo byo hava bitera kibazo nico ura warinze wemeza kumyandika ko ubuzanye bifudeje kuko abana barabizi neza ko wakuze surabye ati yuko umwana atari kwaye mugabo ndamuyanditse kwega nibyo navuga kuri gushira mu kuyaga mutaganiriye bikaza kumenyekana totali cyari kibazo ifuko rero byose babivugana bakabiganiraho hama abona babiyandika ko bafite umutima runtu bisi byabose vraiment akurande gwanje simba ko nomyandika ko gusa kubura kundi mari tukunda canke tukobera ati mukunda ceno mufashike cyose muga kumyandika ko sikuvuga ngo ninzigo no bashatse gukinga umuryango wanje kuko cyashaka kuza kawono na Burundi abana banje akabari imfuvyi kandi aribo bari bafite uburenganzira bwo gutora imbere ko turangiza kino kuganiro cacu nawe bivuze kwiki hari akabazo kamwe duca turangiza ko kandi gakunda kugaruka ugasanga uri umumama nitwigeze tubagaruka ko cyane nimbaza ibibazo ku bapapa kome uzi uwo mwana wa papa wiwe adahari ugasanga niwo mwana ugiye witaho gusumba abandi ugasanga ugiye ku isoko uzanye akantu mu kinyegero uzane wa mwana wawe ngo bose barafise abapapa wabo wereka ndakwitaho ngo baba barafise ababitaho kome uzi ugasanga n'umugabo wa mugavuye n'imbaraga 5,000 bagiye gusuma cibitana agapantaro azaniye wa mwana kubera uvuga ati umwana wanje ubundi ntabimugurira go irevre power y'imugurira mugabo kwa rukundo rw'umuvyeyi abigurira nyene nkumenga rikafasha umuntu w'inyuma hamwe ho bari umama na bameze uko abikora uko osondro mu hano iki bo kenshi na kenshi bagari kururiza abamama bijya abamama mwe murakazi ushaka ufise abantu umunani ukibaza bose munani wabo mugabo nyina ni babiri ushaka arimo babiri bo mubanye mugabo kenshi umwana atari gwa ave maragaragara nani yuba uvuze ati basokane ukabajana ahantu kuryoherwa ukabagura amaji burya umwana hakugiramo ji aguma ahuha n'ibipurizo umva kiguma ari ikintu aguma yikumira mugabo nyina kazomba kumubwira ati muhamagare papa araje ndumuhe yambe no guforcinga so urumva ibintu byose no kumwinginga arumva ko atamaraso yiwe yamaraso arakwekana rero mukenshi byose biri kuri mwebwe mama mufisi banga fo kibangarije habona hakiri kare inzitarashe kandi mama mubikoze neza mugere mu bigize kashe umuriro ni waka munyamuze bengene muzi ndagushimiye cyane Osondro mbere ko turangiza rero ndashaka impanuro imwe canke zibiri canke zitatu ugira uhanurira aba bahungu bagira bazoje kugira amahitamwo yo kuzotwara abakobwa nimba ubona ico baciza ariko atangorane yo haba gutwara umukobwa yavyari iwawo canke kugira amahitamwo ugasanga no musiko bazazanira ntorende ndekende
ugasanga nimba famiye yavuze ukumva umenga yavuze nifite ijambo rya nyuma mbega abantu kumenga bazuntwenga kumenga ntawe umuntu umenga saragurika cyane uko byagaragaye akabyara umwana hataragera turashaka ugira impanuro babwiye kugira ngo ejo canke hirya ejo ntazobemwo kwicuza mbere ko turangiza kino kiganiro cacu reka kubaho impanuro impanuro nohereza imisore canke inkumi yimirije kubaka ubwabo ico novuga muri make nuko ntibaze baraba akazuru karahenda kandi nkavuga ati ivyera vyose samata bisigura ko mu gihe uzumva ko uriyangaje mu kintu ugomba uje kurongora ntuzobibaze ku majambo y'abantu n'abantu kuko bavuga nesha ntiwitege kwera na Yesu yakoze ibitangaza baramuvuga nabi sose bamenera so rero mbonye wavuga ati je nkarongora uyu nzovugwa nzogira gute kandi ikintu naco womenya ikintu cyose ukigiyemo n'amezi ariko niyo umuntu afite mu bikindi bw'amezi abiri tumwibagiye yarapfuye eske none bavuze ngo arongo umukobwa yavyaye bakavuga ukwezi kumwe mu ndi myaka 10 ntibagaruka guseka kandi bakavuga ati egawe ntibuhenze azuri mugore mwiza cyane so rero nidutinya uruvugo ahubwo turabikora amagambo niyubaka ibikorwa n'ivyo byubaka nicyo kintu mvana abantu ndagushimiye cyane shimiye cyane namwe bakunzi ba Royal TV ndabasaba mugiheza gukurikirana kino kiganiro nyene turakeneye namwe impanuro zanyu kugira ngo zifashe abandi benshi aho bari kwisi bagiye batandukanye ugasanga umwana wakuriye muri ivyo bibazo mama wawe yagiye gutwaye hagiye kugira mariage uri kuregira ibibazo bisangiza abandi canke ari nk'ikigo wakuyemwo kugira ngo abandi bizobashikira bazomenya ati okay na Keve canke na kavyaramushikiye yavyitwaye nk'uku yarabayeho ubuzima bwagiye buragenda neza ubu nawe yarabaye umupapa asigaye afite umuryango wiwe marigre ivyo bibazo yagiye aracamo nuvyigungane rero ni nawe bivuze ko iki muze kugira ico mubivuze ko shimeye cyane na cameraman Pasiplo yatumye amajwi n'amasanamu abashikira neza atantambamye yigeze ihaba ndanabasaba batagire subscribe mandane mukurikirana ibiganiro bya Royal TV amakuru mashasha yizeho au revoir.